Hello, this is Always Design, aka Badman, King of Heart, King of Love, mwami w'abakunzi, mwami w'abakundana, nyene mu bintu nk'ibyo. Ndabashimire cyane abarundi mu rusangi, indirimbo yanje bamwe mu supportinga cyane kuri platform zose, ari YouTube, ari Spotify, Amazon, hose za Shazam, ni henshi tu. Jecho nosaba nuko mubandanya muyikundisha abantu bose, abarundi n'abanyamahanga abatarayumva bayumve. Indirimbo twashizemo uburyo bwinshi kugira turonke good quality, kugira turonke bya bindi mwa mudusaba, kugira turonke bwa buryohe mwa mudusaba ko dushiramo, so turifuza support yanyu nk'abarundi. Ni byinshi tubiri imbere 2023, muzohora byinshi kuri jewe. Imana idufashe duhamagara mama gukundana nawe mama, nyemere umere muvyeyi w'abana. Indirimbo yakozwe na Joel muri Kuza Music, bayikorana na Gigabit, mastering ikorerwa mu Rwanda kwa Bobo Pro. Video yakorewe muri Jack Media, ariyo irongowe na John Lar na staff yiwe, nibo babasha gukora video nziza nk'ijya. Nuko byagenze ibikorwa bijyanye na quality cyangwa mu bikorwa bijyanye n'umuziki wose mu rusange. Shimire ino media hashtag kuba yama interview kugira mbashe kubaha mu butumwa. Shimire na Didman ariwe umujournaliste w'ino media. Shimire na family yanje yose ifasha mu bintu byose by'umuziki, team Always Designer. Shimire na manager wanje Simplice kuko ni umuntu mbahafi cyane mu byo dukora byose. Big up sana, I love you baby, please nyumviriza kidogo. If I have to tell you this, ijambo ryamenze mu muho kandi burya bimaze. Sindu yo gukundana nawe mama.